more favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limit. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. There is power in the name of the Lord. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. There is you will see the impact, impact. You will see the impact in the name of the Lord. Claudia, umerewe gute mugenzi? Shamba nza gukora buri munsi ariko mva kure nawe urabizi kandi nanjye mbafatira n'utuntu twishi mu rugo nawe urazi iby'umukenyezi mu rugo. Rero nipfuje ko uyu munsi noza ngaha. Umerewe gute none? Ubwo nashima Imana kubera kose. Nibyo ubona n'ubu nyine. Claudia, ndagusabira Imana yo mu ijuru igira icyo ikoze nawe igukure kuri umusego, nawe ukire wongere usubire nko wahoze ukora iyindi mirimo yawe hirya no hino, nawe wongere wegere urugo rwawe wongere utunganye kuko urazi ko urugo rugizwe n'umukenyezi. Rero sha nawe mfise amakuru kuri umunsi ufise umushitsi, ndavuga ati reka uyu munsi ngende ngira icyo namufashije umugenzi wanje hariya ari ku musego ntacyo yimariye, kugira ngo ndagufashe gutegura utuntu tundi nyene nk'utwo gufungura kugira ngo umushitsi aze gushika ari umutwe afungura, sivyo? Murakoze cyane, murakoze Imana ibahezagire. Abantu benshi kwinose batiyumvira nk'uko yumvira. Yumviriye kuza kumfasha, Imana iguhezagire. Kuko ndakubonyemo ubucuti, kuko inshuti y'ukuri ibonekera mu magorwa. Imana iguhezagire cyane ku bikorwa unkoreye kandi zibiguhembere. Sawa, urakoze mugenzi, reka rero ngende mu gikoni ndabutuntegura kugira ngo umushitsi aze gushika aronke utwo afungura, sivyo? Hama nagume wihanganye, Imana izokutabara nawe. Ego. Ko mu ijuru ufise Imana, sivyo? Ego. Sawa. Gute. Sawa. Zifashe gute hano? Ibintu ngani sawa. Okay. Nahishije umuceri, nahishije inyama hamwe n'inkoko zose nahijeje n'ubuganza nacumvye. Ndumva ari byiza. Hama umushitsi yamaze gushika kuri airport. Reka ngende nanje gutunganya hariya.
ndumva yuko ibintu bimeze neza mwabigize neza cyane mwakoze nanje mukanya canshira ku meza sawa muragize neza sawa. I was wondering why the Bible says that when it goes well with righteous, the silly rejoice, but when the wicked perish, they are jubilation. But I came to realize that one person transformed can transform nations. Ni nacho gituma umuntu wese yategerezwa kugira the positive impact where he lives. Hello? Hello? Yes, sir. How you doing, brother? I'm doing fine. How are you? I'm good. I'm here outside already. Oh, okay. You already there? Yes. Okay. Kuva muri Afrika ntibinyemerera kurya ngo mpimbe nabi ngo ntangure kwishushanya no gutwagwa n'ivyisi ngo nisange naguye mu kamashu benshi bisanzemwo bakibagiraho Imana yabakuye. Ahubwo nifuza ko umuco umurikira abandi sinota karanga k'abarundi nk'umwuzukuruza wa Musera wa Ntare nzokora ibishoboka mu gusenga no mu kubana n'Imana. Basogokuruza bacu benshi baraterekera abandi bararaguza kuko batari bwamenye Imana, ariko jeho nzoshimisha Imana y'agakiza kanje amashimwe n'impundu bifatiye mu kuvuga ico Kristo Yesu yakoze ku musaraba ngo bikunde umwizera wese aronka ubugingo buhoraho. Sabas. Oh, Sabas. I hear a lot about you, man. Welcome. Thank you so much. Welcome again. Brother, uyu Sabasi ni umukozi w'Imana yavuye muri Afrika, ariko buno aba muri Texas. No kuvuga nari isanzwe nganira nawe kandi ni umukozi w'Imana, rero kuba numvise ko yashikike muri Texas byaciye binyorohera kugira ngo ndamuhamagara kugira ngo aze asengere shemeji wacu. Urabona ko agwaye, ndibaza Imana yoduteturura. My brother, thank you very much. Yeah, I think it's a good idea to bring the men of God in my home. And Sabas, feel like a home. And I hear a lot about you. I'm very upset. I'm very hot in my heart because what happened to my wife is something I can't explain. But I want to promise you something. I want to promise you, if you pray for my wife and she heal again, I will give you a special gift. How about that? Reka mbanze ndabashimire. Thank you very much. You're welcome. Ariko kandi I'm not here for money. Sinaje hano kubw'amafaranga, ahubwo nazanywe n'umurimo w'Imana. Kwitwararika abandi, kubabarana n'abababaye ni kimwe mu nshingano z'umukozi w'Imana wari we wese. Azi Imana yamuhamagaye, azi n'ibyo arimo. Ikindi naco mu buzima bwanje nama mvuga ngo ntitubayeho ku bwacu, ahubwo tubayeho ku bw'abandi. Niyo mpamvu dutegerezwa gukora ibishoboka ibyo aribyo byose kugira ngo tuzane cyangwa dutange positive impact in community, in society, kuko nico twahamagariwe. Rero gusenga no kwacu, ariko gukora no kw'Imana. Ariko kandi kukwizera mfise. Imana mvuga si Imana nasomye mu bitabo, ahubwo ni Imana nabonye ikora.
rero nibi ishobora kubikora kuko niyo kwizerwa. Rero sinshaka kuvuga ngo mu mpibi nibi, oya sibyo byanzanye, ahubwo muzana umurwayi tumusengere, niyatabagwa icubahiro kibe c'Imana. Katwizere Imana kwikora byose, yakoze biriya n'ibindi zobikora na cane cane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagira ndababwire yuko atakintu na kimwe kinanira Imana. Iby'abana b'abantu baba babona umengo ntibishoboka, aho umwana w'umuntu abona atanzira, aho nyene niho Imana ishobora gukorera kugira ngo igaragaze ubumana bwayo, kugira ngo yerekane yuko ari mushobora byose. Rero ico ndabasaba ni kimwe, reka duhuze ukwizera. Duhuze ukwizera hama dusenge. Mwijuru hari Imana twayibonye ikora, twayibonye itabara, hahandi mu nzitane, hahandi umuntu abageze muri muntu rinde, tukabona Imana iserutse. Imana n'umutabazi bene data. Rero reka dusenge kandi ugira ukwizera. Ibihe ntibizoguherana, ugira ukwizera. Hari ukuboko kw'Imana gukora, hari ukuboko kw'Imana gutabara. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane kandi tuguhaye icubahiro, watuzigamye kandi washurinze nushimwe. Mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe riravuga ngo mu mishishagu yawe niho dukirira ingwara. Waravuze ngo nitwagira ukwizera tuzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze nsengera uno mwene data kugira ngo agirirwe neza. Mwami Imana hura n'ikibazo ciwe, kuko aho ugeze aho uri hari ubuzima, aho uri ibintu birakunda, aho uri ibintu biroroha. Mu izina rya Yesu Kristo shimwa mugira neza, shimwa kuri Imana ugira neza kandi ukaba umugiriye neza, ukaba ugiye kutunezereza. Ni mu izina ryawe Kristo Yesu umugororotsi dusavye gutyo mu gushima no mu kwizera. Amen. Haleluya. Amen, amen. Rero tubandanye tugira ukwizera. Muri jewe ndumva yuko hari ikiganza c'Imana kimanutse kumugirira neza. Amen. Ndacari hano muri Arizona, ndacafise imisi, nzoza ndaza kumusengera. Turabandanya dusengera aho turi, kandi nejo nzogerageza nze dusubire tumusengere. Hamugira ukwizera, ukuboko kw'Imana kubandanye kubana nawe. Imana ibahezagire cyangwa umujana ahubwo aruhuke. Mukozi w'Imana, natwe turashimye turakengurutse kandi turizera yuko Imana igiye gukora ibitangaza. Amen. Ego reka nawe uruhuke, uricaye aho gato, hama turagaruka cyo tuganira. Okay. Nishe brother, bisaba ko Sabas abandanya musengera. Rero reka mari misi hano kugira azotahe. Madame hari impinduka.
Yes, ashimwe. Praise God. Praise who? Nigga, do you know what you're saying? Nigga, you lost. Bye. Hello. Hi. Grace, Yes? dufise umushitsi. Tegura icyumba cy'abashitsi kugira ngo asange hameze neza. Okay. Hama brother. Nubundi nisho cyamuzanye. Reka ndabimuganiriza ndazi ko atakibazo kirimo. Ahubwo reka dutegure tumuzimana. Ego, mbere imfungurwa zirateguye mu gikoni. Ahubwo reka tugende kumuraba ntibaze ko twamutaye. Okay. Sabasi, twayaze na mabrada twabonye yuko woguma hano kugira ngo ubandanye usengera shemeji wacu. Wabonye ko afise ikibazo gikomeye cyane. Uzobukoze. Okay. Nisha. Jewe mva Texas. Naje nateguye umutima yuko nje gusenga. Rero aho noba hose, haba iwawe, haba hano, igikorwa cyo gusenga nico canzanye. Rero akaba ari yo ngingo mwafashe, numva atangorane, nta ntambamye nimwe irimo. Ndasigara hano hanyuma mbandanye nkora igikorwa canzanye. Ya, nta kibazo. Mukozi w'Imana, turashimye, turakengurutse kuba wemeye gusigara hano kugira ngo dufashe icyo gikorwa. Uzohembwa n'Imana. Hama twateguye ibifungurwa turazi ko murushe kugira ngo dufungurire hamwe twese. Okay. Hey, Sabas. Good morning. Good morning. Can we have a breakfast together? Thank you very much, but I'm sorry because I'm not gonna take anything right now. Maybe I will join you at dinner time. Wow. Uno munsi nashatse gufata umwanya ukwiriye w'amasengesho kugira ngo niherere n'Imana hanyuma ndonke nakanya ko gusengera umugwayi mu buryo bwiyaguye. Wow. By the way, ndabona amasengesho ariko arakora kuko ndiko ndabona impinduka. Wow. You did a good job. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana n'ibikora ya. Ego no gushima Imana. Gushima Imana. Ego. Hama hari ahantu ngira nje mu kanya hanyuma umugwayi ari mu cyumba ciwe uje kushishikara umusengera. Namahoro menshi. Ego. Namahoro menshi nico gikorwa ndimwo uno munsi ndaza kubikora kandi nibaza ko tangorane. Bisige turabashimira cyane. Imana nibiherwe icubahiro niri kirabikora. Hanyuma enjoy your meal. Thank you. Okay, thank you. Sawa sawa. Nta kintu na kimwe kikunanira, urakora ibitangaza. Urakoze mwami Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo, rukundo rutagira akagero, mahoro atabonerwa hose. Turagushimiye tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana nziza, urera, uragororotse, uratunganye. Izina ryawe niryubahwe, nirishimwe kandi niritazigwe kuko uri Imana ishoboye byose.
ijambo ryawe riravuga ngo hahigwa abafise uhoraho, Imana Yakobo nk'umutabazi wabo. Uri umutabazi wacu, uri Imana ugira neza. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. There is power in the name of the Lord. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. There is power in the name of the Lord. You will see the impact. Urakoze kuri Imana, ugiye guseruka ukerekana nk'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo ntituyisabye. Amen. Thank you, Jesus. Claudia, how do you feel now? I feel better. Thank you for prayer. Amen. Imana ikugire neza, ubandanye kugira ukwizera. Imana yacu ni Imana ishoboye. Imana yacu ni Imana itananirwa. Ndazi biragoye kubwira umuntu ari muri situation nk'iyi umubwira amajambo yo kwizera, ariko kukwizera ni ikintu gikomeye, kuko abahizi ba kera canke abiswe intwari nuko ngo bari bafise uko kwizera, nico catumye bashingirwa intahe. Nawe ugira ukwizera, hari ukuboko kutaboneka ariko gukora kuhoraho Imana. Rero Imana ikugire neza kandi kube hafi. Ndizeye yuko uzobona igitangaza. Reka rero ndakureka uruhuke, nanje nshaka kuba ndasoma Bibiliya. Imana ibandanye ikugire neza. Grace, can you please stop those drugs? Erega uriko yononera ubuzima. Grace, I'm talking to you. Grace, ugwaruka nigo kazoza keza k'igihugu, niryo terambere ry'igihugu. Niyo mpamvu ugwaruka rwategerezwa kugira ubwenge, rugakora cane, rukongera rugakunda ubuzima bwago, rukita amagara yago, kugira ngo ejo babe abantu bazogaruka gufasha igihugu. Nutahagarika bino biyayura mutwe, I'm telling you, nutahagarika bino bintu uzosanga babaye nk'abandi. Urazi ko ari abantu bize amashuri ariko bivanye nuko bamaze kuba addicted kubiyayura mutwe, bisanze aba homeless. Niko ushaka kuba umva nkubwire, igihugu imiryango biteze ugwaruka yuko rukura kugira ngo gwiteze imbere, bahindukire bagaruke bafashe igihugu. Nimwe twitezemwe abagwiza tunga, nimwe twitezemwo abanyabwenge, nimwe twitezemwo abantu bazogaruka bagafasha igihugu. Iburimwo nibiki? You done? Are you done? Grace, leave me alone, man. What is wrong with you? You got nothing to do? Dang, excuse yourself. Grace, what is wrong with you? Nigga, what the fuck? I told you, this is me. Whoever sent you, go back. Get lost. Grace, izini mandro zagusanya. I don't need it. I never asked for it. Okay? You came out of nowhere. I don't know who you are, and you think you can just talk to me. Okay? Now you're not gonna ruin me. Who the hell is you? Huh?
Sebas, can I talk to you? Okay, Yes, I was wondering if you could forgive me. no problem. There is no issue. It's fine. I do appreciate that. Thank you. Hold on. What's the rush? You know you don't have to be scared of me. What are you trying to say? I'm trying to say maybe we could, Stop. Why? You don't gotta be scared of me. Sabasi, nariko ndarengana ndavuga ati nyareka ndahace kugira ndakuramutse. Bwana Nisha, nukuri novuga ngo Imana iguhezagire. Wagize neza cyane kuko ndabizi yuko muri kino gihugu ubuzima buriruka cyane. Abantu baba bafatiriwe na twinshi rero kugira ngo ugire uwo mutima wo kwiyumvira kuza kundaba urabona utumerewe ndabigushimiye. Hama nizere ko mugoye neza no mu muryango. Ego, ahubwo ndafise appointment. You know I have a business, PTGS. I do taxes. So reka ndakureke ndibaza tuzoganira n'undi munsi. Ewa naho genda urondera amafaranga. Genda urondera amafaranga kandi ndagusabira kugira ngo Imana ibane nawe bize kugenda neza. Ya bisigaye tuzosubira ngira ngo uzosubira ucana kuturaba ariko kandi ni nivyo gushima kuko ndabona yuko hari ivyo Imana iriko irakora. Urabona bijya bintu urabona hari gihe ibintu bimwe bifata umwanya ariko ndazi yuko no mu guteba kw'Imana haba hari inyishu nziza. Rero twizera tudakekeranya yuko bizogenda neza. Yeah. Okay, sorry. Reka ndagushikane ngakwireba. What's it? Good. Yeah, so I wanted to say thank you about the other days where you tried to advise me. Although I never took it, of course. But either way, I thought I should say thank you. Okay, I appreciate. It's a good thing. Although I have something else I will want to tell you. Which one? Yeah, so it's gonna sound weird coming from me, but I thought I should just tell you it. Of course, that's if it's okay with you. Go ahead. Yeah, so I wanted to tell you that I am feeling some type of way about you. What do you say? Yeah, I got feelings for you. What's funny? Grace. Yes. I would like to let you know that I came in this house only for one mission. No wages. Which is amasengesho. Okay. Niba satani yaguhenze ngo hava ungerageza. Let me tell you that the devil is a big liar. How did the devil lie? He did not make me do anything. Grace, this is impossible. And why is it impossible? You don't even know what I have to offer. Why don't you let me... Don't touch me again, please. You don't have to be angry with me. Grace? Yes? I say don't touch me again.
Sabas, burya ndagira kubwira ikintu kimwe. Abantu benshi bavuye muri Afrika bakunda Imana, bayikorera mu kuri no mu mpwemu. Ariko bamaze gushika hano, barariye barahaga, abandi baridibamiye. Abana babo bamwe abavyeyi barira ijoro n'umutaga bivanye n'imyitwarire abana babo barimo. None rero nimba waje uhagaze wirinde ntugwe kuko amahanga n'amahano. Davis, nagira ndagushimire cyane kubw'impanuro umpaye. Bimwe ndamaze kuvyumva, ibindi navyo ku gihe gito maze hano ndamaze kubibona, ariko jewe n'inzu yanje tuzokorera Uhoraho. Nahagurutse nka Nehemiya aja kubaka, ivyamugwanya vyari bihari, ba Sanibarati, Tobiya na Geshemu, ariko yahagaze ku ijambo rivuga ngo Uhoraho niwe azotuma bikunda. Rero ivyizigiro vyanje biri ku Mana, kandi nizigiye ukuboko kw'Imana ariko kuzobana nanje muri bino bihe canke muri kino gihugu, kugira ngo ngumye ico nahawe ndetse na wa muco nakiriye nshobore kuwukoresha mu kumurikira amahanga. Kuko nama navuze yuko aho turi dutegerezwa kugira positive impact, nubwo rimwe na rimwe biba bigoye, ariko dutegerezwa kumenya ico turi nico twahamagariwe, na cane cane twirinde kujya ngo duhage duhimbe twibagira aho Uhoraho yadukuye. Rero ndagushimiye cyane kwiza impanuro, kandi by'ukuri nzozikorerako. Sawa. Hama nagira kubwira ikindi kintu, wibuke yuko Imana ifasha uwifashije. Murakoze cyane. Nico nagakubwira. Ishumujo bwawe ry'umwasi nirizo kwambara ishinze mu mugabane wawe, ikindi ntacyo turiwe kukurwanya kizogira ico kigukoze. Leta y'ijuru yasohoye itangazo. Don't touch me again, please. You don't have to be angry with me. Grace? Yes? I say don't touch me again. Uniongoze bado na In the name of the Lord, you will see the impact, impact, impact. You will see the impact in the name of the Lord. Hamagaro go show see. Hamagarizo mbaraga imbere yawe gishiye ziboneka izina rya Yesu. Hamagara ubwo
ishimwe n'ibyawe. Haleluya, turagushimiye. Haleluya, turagushimiye, turatanze, urakoze. Himbazwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Wiyumva umeze gute? Nta mpinduka? Mukozi w'Imana, nukuri ndubaha amavuta yawe, kandi Imana yaguhamagaye igukomeze. Nubwo ntarahaguruka ngo ushobore gutambuka, I can say God has done so much for me. And thank you for your prayers. Amen. All things are possible for those who trust in God. Amen. Umwanya nariko ndasenga, numvise ijwi ry'Imana rimbwira. Rirambwira ngo tanga urusengo ushima. Rirambwira niyo mpamvu wumvise n'amasengesho yanje yahindutse. Nkakora amasengesho yo gushima. Numvise ngo ukuboko kw'Imana kugukozeko. Ndabona yuko uhinduriwe ibihe. Ukuboko kw'Imana kw'iburyo kuragukozeko. Kandi mbonye igitangaza. Reka dutangure gushima. Kuko mu isi y'imwemu Imana irambwira ngo hari ikintu cyamaze gukoreka. Nubwo bitaragaragara mu buryo bugaragara, mu buryo bw'umubiri. Mu isi y'imwemu Imana yamaze gutabara. Imana yakuremeye intahe. Imana yaremye ishimwe. Haleluya. Uru rugamba ndabona rugeze ku musozo. Ego, urugamba rugeze ku musozo. Ndabona ikiganza c'Imana kije kugukura hano hantu. Haleluya, haleluya. Ariko jeho ndacafise urundi rugamba. Kuko mwemu yambwiye ngo haje muri runo rugo kubigaragara ngo hari umuntu afise ubugwayi bw'uburyo bw'umubiri ni nabwo abantu babona. Ariko hari ubutabazi Imana igiye gutanga ku wundi muntu afise ubugwayi bw'umutima, ubugwayi bw'imwemu, ubugwayi butamenyekana. Ariko nizeye ukuboko kw'Imana, Yamana idatetereza, Yamana idakoze isoni, yuko nubundi igiye kubikora, yuko nubundi igiye kubirema, yuko nubundi igiye kubikomeza, kuko n'Imana ibirema ikongera ikabikomeza. Amen. Imana ikugire neza. Reka ndakore kubandanya uruhuke. Murakoze, muragize neza. Kandi wumve yuko ukwiye gutangura gushima Imana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hello? Hey brother, gute? Murakomeye. Yego ni vyiza. Ewe hari ikintu najyana kubaza. Burya umukozi w'Imana Sabasi uramwemera? Ntabwo ameze nk'abakozi b'Imana bo muri kino gihe. Oya. Oya. Aya nibisanzwe. Yari kwibariza gusa, ahubwo twazanye ibintu bishasha muri Fresh Fair African Market ntiwobona. Yego. Ivyashitse? Hari imikeke mibisi. Yego, impuzu z'abana n'iz'abakuze. Yego, n'iz'abajene zirimo. Yego cyane. N'ivyo kurya by'uburyo bwose. Yego, murahawe kaze cyane. Erega na ya hotpot yo muri Dubai yaramaze gushika yose yari hano. Yego, yamwe yagezweho nyene cyane gose. Yego, muri isanze. Sawa sawa. Okay. Bye. Hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, hari uburinzi
bukomeye duhabwa buri munsi. Grace, what's wrong with you? You? In my room? Yeah. Grace? Yes? Are you possessed? No? Get out right now. There is no reason to do that. Because I'm already here. And if you do anything, I'm calling the police. And you are going to jail. You want that? I don't care. You should. I'm ready. You ready for what? Even to die. You ain't But ready not to sin. You're gonna see. Right now. You don't gotta be scared of me. I don't bite. It's like you don't know me. Hello, this is 911. What is your emergency? I was calling to report a crime. Yeah, okay. What's your name? My name is Ronnie Grace. May I have your address? Yes, it's gonna be 1875 West Cactus Road. Okay, are you in the apartment or are you in the house? I'm in the house. What is the... Okay, so are you safe right now? Yes, I'm good. He left. He left? Yes, So who are you with right now? I'm alone. You're alone? Yes. Okay, I'm going to dispatch the DPC right now. They're gonna be there shortly. All right, thank Do you. you need medical attention? No, I think I'm fine. Okay, thank you. They'll be there shortly. Okay, thank you, sir. All right. Let's see what he can do. Yes, Nisha. Ndagukeneye gerageza unyaruke. Yes. Hano nyine kwa Davis. Thank you. Okay. You thought you'd get that, right? I told you it's either me or nothing. What I say goes in this house. Okay? Now you know what I want to do? I called the problem. I called them for you. Because you don't want to do what I want. And in this house, you do what I want. I don't care what they say, okay? Grace. Mm-hmm. Listen to me. I'm listening. Naho isi n'ijuru vyofatana. Siniteguye kwemera guhemuka. Siniteguye gukora ibyo wifuza yuko nkora. Ico caha Imana ikindinde mu izina rya I do Yesu. not care what you want, okay? I don't. It's about what I want. And you're gonna do it. Okay? I can't. Yes, you have to. You don't have a choice. Why are you acting as if you have a choice? You don't. You see? You just got me mad. And guess what I did? I called the police. They don't get me. What? Yes, I called the police. You can't. Yes, I did. Just watch and see. Grace. Nikihe kintu kibije no banaragukoreye. Cotuma wifuza kunkorera ibintu bibi. Man, I don't care. What is going on here? What? He Why are tried you to crying? rape me. He tried to do what? He tried to rape Stop me. lying. I'm not lying. Sabas. What kind of man of God are you?
I trusted in you. I believe in you. That's how you pay me? Grace. Vugukuri. What happened? So he called me to his room, right? And then he said that he wanted to give me advice. And I went. And shortly, he pushed me on the bed and tried to rape me. Grace? Yes, and that's when I called the police. Stop lying. I'm not lying. You see, you just got me mad. And guess what I did? I called the police. What? Yes, I called the police. You can't. Yes, I did. So what? Nikihe kintu kibi je noba naragukoreye cotuma wifuza kunkorera ibintu bibi? I don't care. What is going on here? Why are you crying? Me. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. What's going on? Oh, wow. Thank you, Jesus. Oh. Oh, wow. Thank you, Jesus. 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 Ivyo ntavyo nokora. Can't believe this. I can't believe this. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, You Jesus. healed? Thank you, Jesus. Oh my gosh, you healed. No way. You okay? What is going on? What happened? Why are you doing this to me? Because I can. Hello, my name is Officer Eric, and my partner, Mr. Chris. What's the issues? Who's Grace? Who's Grace? You? Can I speak to you? Sure. Sir, can I talk to you, please? Yes. Can you sit down? Yeah. Grace, can you sit right here, please? Can you please tell me what happened? Okay, so he called me into his room and he said that he wanted to advise me since he's a man of God. And then I went there, but instead he was trying to get me to sleep with him, which he didn't want to do. So I tried to go away, but he pushed me back. That's when I called you. So did you need medical attention? No, I don't need it. You sure? Yes. Did you have ID? Yes, can I get it? Please. Thank you. Have a seat.
Here. Thank you. Hang tight. I'll be back, okay? Sir, you're under arrest for sexual abuse. Please get up. Turn around. Hands on your back. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Sir, move. Oh my gosh, you're healed. You don't feel pain. Oh my gosh. What happened? Wait a minute. What is this? What's going on? Sabas, what happened? Say the truth. You are lying. I'm not. You're lying. I'm not lying. You tried to sleep with him. No, I didn't. But he refused. Is that true? No, she's lying. You want me to expose you? Do you? So, Grace, you tell us nobody was in the house. Is everything true? Is everything true what they say? So, what's about to happen right now? Sorry, but what's about to happen right now, so you're under arrest right now. For first information. Get up. Now I understand why. Because that day, I remember. Don't move. So she's the one who be lying. So why you lie to the man of God? He came here to help us. He prayed for my wife. Now my wife, she's here. How can you do that? I can't believe what you just did. So you called us, come here for no reason? Turn around. You're under arrest. You called us. We drive far away to come here to solve the problem, but the whole time he was lying. I'm so sorry. I'm so sorry. Man. Didn't know if he's going to my house. You have the right to remain silent. Anything you say can So and you will be can used sit? against you in the court of law. Let's go. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. Yeah, so first of all, I would like to thank each and one of you guys for being here today, and also for being patient with me, because I do understand that I was not an easy child, and with my behaviors, it was really hard to raise me. But I also want to thank the Lord for bringing this gentleman Sabas into my life and teaching me a lesson the hard way. Yeah, so through this gentleman, I have received salvation, and I would like to use that and be an example to the
generation of nowadays, because they really could use some of my experience. Yeah, thank you very much. Umukozi w'Imana Sabas, ndagomba gushimira cyane kandi nshimira n'Imana yakuzanye hano. Biciye muri shimeji wanje ntibyari byoroshe kuko nari ngwaye igihe kirekire. Byari byarase ko nkira, amafaranga twarayakoresheje cyane ariko byarananiranye. Ariko biciye muri we umukozi w'Imana byatumye ngarukana icyizere cyo kongera gutambura. Aribyo vyibi mbona hano. Imana yakoze ibitangaza biciye muri wewe. Imana guhezagire cyane. Kandi ntibagiye n'umukobwa wanje yari yananiranye Grace. Biciye muri wewe wihanganiye ibintu byinshi cyane, ariko Imana yaragukoresheje urihangana. None umukobwa wanje yagarutse mu rugo. Imana guhezagire cyane kandi zibiguhembere kongera umugisha. Mukozi w'Imana, nagira ndagushimire. Shimira n'Imana yakuzanye hano hantu. Kukuza kwawe nabonye byinshi Imana yakoze biciye muri wewe. Nkongera nkashimira my brother ukuntu yampuje nawe, kuko hari byinshi byari byarononekaye hano, ariko ubu dufise umunezero biciye mu ngabire Imana yaguhaye. None cyo nuko gusabira Imana ishishikari gukoresha kandi ikoresha ingabire yaguhaye, utera imbere nk'umuzinga. Sabas, nukuri ndagushimira, nshimira n'Imana yagukoresheje kubona mu rugo kwa brother hari amahoro. Nukuri Imana guhezagire cyane kandi ibyo wakoze n'abandi bazaguhamagara kubwira ko bafise ikibazo uzabafasha. Imana guhezagire cyane. Amen. Okay. Byukuri nagira ndabashimire cyane byimba mutima. Nshimira n'Imana nyizigiye muri kino gikorwa ikemera no kuyobora intambuko zanje. Kino gikorwa ntikiba coroshe. Duhura na byinshi, duhura n'intambara. Ariko Imana ishimwe kuko ari yo kwizigirwa. Yo yatanguje igikorwa muri twebwe ni dukomeza ikongera ikanagisozera. Rero mwese mwage munshimira, ariko wo guhabwa icubahiro nuhoraho Imana yo mwijuru, kuko niwe yabikoze, niwe yakoreye muri jewe. Rero vyukuri Imana ndayihaye icubahiro. Hama namwe ndabashimiye, nongera ndabasezeranira yuko twamaze ku muryango. Naho nogenda nkasubira Texas, mumenye yuko muri inshuti magara, muri umuryango Imana yampezagije. Igihe cyose tuzokeneranira, igihe cyose muzonkenera canke nanje nkabakenera, mwumve yuko ndahari kandi Imana yacu niyo kwizigirwa. Nibisigaye izobandanya bikora, tuze dusengeranire, dushigikirane, dufashanye muri byose. Naje hano Imana yampaye misi yo gusenga, sinigeze menya yuko ari nka double mission, kuko urabona yuko itabaye warafise ubugwayi bw'umubiri, ariko itabara warafise ikibazo cyo mu buryo bw'impwemu ikarokora n'ubugingo bwiwe. Rero Imana tuyihe icubahiro. Kubisigaye numva twofata kanya tugasenga tunashima Imana yoyo yabanye natwe igakora ibikorwa bikomeye kandi bitangaje. Murakoze. Amen. Call upon the power of Jesus Christ. Call upon the name above our names. There is power in the name of the Lord. Call
the name of the Lord. I'm a God.